ko yagonzwe n'umusaruro muke yararose muri equipe ya United Fighters. Yamaze sezo ya Primus League ari mu kibanza cya gatandatu, yarangije ari wa gatandatu muri Primus League, mugihe muri Coupe du Président yakuyemo na equipe ya Academy de l'équipe muri deuxième division muri première division. Novuga ko ari cyo kintu cya mbere cyoba cyatumye umukoca Vivier Bahati yirukana. Imbere yaho hari umukoca w'umuzungu, Primus League yari yamunaniye mugaragarageza atwara Coupe du Président, binatuma equipe ya United Fighters mu mwaka uheze isokera igihugu neza muri CAF Confederation Cup basezerwa na equipe ya Stade Mariale mu gihugu ca Mali. Rero novuga ko kuri Vivier Bahati we novuga ko atayikomera kimwe yatahukanye, bikiye binatuma banamusezera muri United Fighters kuko United Fighters ni equipe imenyere gutahukana ibikombe. Vyanatumye baca barondera umugoca mushasha Jimmy Ndayizeye kwa message n'umusanzu ko yari na equipe ya United Fighters. Naye ntibamuzaniye ikindi, bamuzaniye kugira bareko bora umusaruro mwiza bavuze mu mwaka uheze. Nawe umusaruro mwiza bavuze mu mwaka uheze kugira bawuronke ni Jimmy Ndayizeye ategerezwa kubaka equipe yiwe neza, kuko United Fighters babonye ko hari ivyo bafise aro n'ibindi bakora kugira umusaruro mwiza nuboneka. Ndagomba tubarije ku ijambo yashitse avuga ati ndagomba sabi ndongozi za United Fighters ati kuzoza barakira ibibana. Ati kunganya ibyo bashatse kuvuga muri rusange kuko equipe iratsinda, equipe iranganya, equipe igatsindwa. Ni equipe ya United Fighters tuzi ko ari equipe imeze neza, equipe ifite amafaranga, equipe ibikeneye umukinnyi ameze neza ngaho iwacu mu Burundi genda ikamurokita ikamurira amafaranga igahemba abakinyi. Muri rusange ni tuyishire muri ya ma equipe ameze neza, afise buri kimwe, afise novuga ngo ateguye neza, afise indongozi zikwiye kuva kugera hejuru. Ni equipe ya United Fighters tuvyibukanye, equipe novuga yuko havuba cyane ihereze gutanga umunezero hari muri 2019. Equipe yaheruka gutwara gikombe cha Primus League, Daima gatwaye ibikombe bikinirwa nka byose, yatwaye bari kumwe na Joseph Fubusa, batwaye Primus League, batwara Coupe du Président, batwara na Nkurunziza Cup, zenze ibikombe bikirire na Coupe de na Coupe de Zero, ibikombe bigera kuri 4 barabitwaye hari muri 2019. Niyo equipe ya United Fighters tumaze kumenya ngo si ya equipe ijemo mumenyereza dufate basatarubaka izina ko nyamara capable yo kuzana Jimmy Ndayizeye ariko message ngozi tukaba tuzi message ngozi na equipe itima umuntu umumenyereza bivanye na kahise kayo canke n'uburyo n'umunsi bahagaze, kuko si ya equipe nayo bahoba kuko baguze abakinyi bagiye bubaka amazina arabagiye mu champion y'u Rwanda arabakihari, ubona ko ari equipe ifasha abakinyi neza. Kwa United Fighters yaba tugaruke kuri jambo avuze, eske bazava babana nawe bazava batahura no jambo yavuze ati nuko akira bibaye nuko akira uburyo equipe bamwe bibaze cyamo ko equipe irashobora kuba ico bitari ya mu forme y'abakinyi kiko gasangira ikira cyamo bihe bibi, kandi iriya equipe ifise squad, kandi iriya equipe yamenyere gutanga umunezero. Ni umwanya wene uza kubivuga yuko nawe Jimmy yo yagiye kuri ndavuga kwisekiriza akugerageje kuraba buri equipe canke buri ahantu hose ubugendo uca soit turatsinda soit turanganya soit turatsinda, bisigura yuko hano iwacu na maekipe agira kuri 16. Ama equipe 16 yose aba yagiye muri championnat yose agiye kubarondera ico gikombe. Nibyo hariho ubushobozi bumwe na bumwe tuba tubona ku maekipe agiye atandukanye, hariho kubona ati equipe kanaka tugerageje kuraba ukuntu yiyubatse, tugerageje kuraba uburyo bagiye kuba abadepansa muri system y'uwabo canke mu byo bashaka kuba bona shikako. Turashobora kubona yuko iyi equipe nibyo nta gikombe kiriruka ko byacana, ariko nayo ifise ahandi hanishaka kuba yo nashika. Ibice bize bigatandukana nande cyangwa bize bigatandukana n'ama equipe tuzi namaze kuba twari ibyo bikombe canke tuzi ari kuri calibre yo guhangana, ndavuga hano mu gihugu iwacu na cyane cyane ndaza nkavuga ati nkiyo equipe ya Aigle Noir. Ni Jimmy agiye kwa Aigle Noir arazi neza ico bankiye kongera amasezerano witwa Vivier Bahati, nuko yagiye kwa Aigle Noir ntarubwo yarabahaye ikibanza ca kane kugira ngo nabo baze kuba ba beneficiary, ndavuga no kuri ako gashiruka bute kanatangwa ko mwana wacu turabize ko imigwi ne ya mbere yashimigwa. Ariko equipe ya Aigle Noir yaje kuba muri zingahe, yaje kuba muri zitandatu.
urumva biba bigoye yuko umumenyereza nk'ubu Vivye Bahati baza kuba bamwongera amasezerano gice kiza kigasigura yuko nyimba Vivye Bahati nawe base kumwongera amasezerano biza bikerekana yuko ni Vivye Bahati yanse kongerezwa amasezerano kubera iki yakozwe ko na cakindi Jimmy aje kubavuga aravuze ati muzo kwakira ibizoba byavuyemo na Vivye Bahati nico kintu nibaza ko nawe yoba yari yabasabye canke nawe yategerezwa kuba yari yabasabye mbere kuko nyine arabizi yuko nk'umumenyereza canke umuntu akunda football aho umuntu abaye muri football muri usanga arabizi yuko hariho gutsinda no gutsinda bisigura ko hariho gutwara igikombe hariho no kukibura rero navyo Jimmy Ndayize yari karagerageza kubashiramo ariko novuga yuko umwanya umwe mu gihe ariko bibashiramo nawe ariko agomba kurondera interiwe canke profil yiwe kuko arabizi neza cyane yuko ndahusha igikombe kwa equipe ya Grenoir nyakubaho Reveriano hari yageraza kuba bigoye yuko tuza kuba tubana naho ushije igikombe baza kuba spending amwe amafaranga atari make Grenoir niko bakora baravize izo academy bakoramo bakinyi muri rusangi kwa Grenoir biba bigoye yuko uja gusigurira umuyobozi ati igikombe nakibuze muri ubu buryo kuko bagerageza kuguha buri kimwe cyose equipe barakwije bafite izo modoka zibunguruza bafise buri kintu cyose bafise ibyo bibuga byiza bafise ahantu babaye heza bisigura ko naho umumenyereza ikintu cyonyine cyo gukora uza muri equipe uzanye no gutwara igikombe mu gihe rero ibyo bikombe bikabura ubu bize neza cyane yuko suite y'uwawe muri equipe ereza kubidepandana n'umurongozi niwe aza kubavuga ati tugerageje kuraba uko ibintu byaje kuba bigenda ati nibyo wahuye n'utugorane dukeya ariko turabona ko umurindi wari umwe cyangwa umurongo wari umwe ari mwiza bakabona kukongera amasezerano ariko tugerageje kuraba ibintu twaguhaye tukaraba nawe n'ugwego wari uriko turabona yuko nta kintu na kimwe uri kuradushikana ko nk'umumenyereza naho acaba bya bintu byo kurukana none bavuga yuko ni Jimmy Ndayize biraza kuba bigora yuko kandi biranagoye yuko indongozi za Grenoir baza kuba batahura iryo jambo cyangwa baza kuba bakora ko iryo jambo navuga mu mpera ya sezo kuko ni umumenyereza wese aje muri equipe ababize ko bamuzaniye gutwara ibikombe rero biraza kuba bigoye mu gihe Jimmy tutwara ibyo bikombe ariko Jimmy turamuzi ni umumenyereza mwiza umumenyereza atwara ibikombe hariya muri equipe ya Message Ngozi yaratwaye ibyo bikombe bitari bike ni umumenyereza tumaze kubona yuko afise iyo calibre yo kumenyereza ama equipe agiye akomakomeye afise iyo calibre yo gutwara ibikombe azi kugera equipe yiwe ko myaka twabonye yabaye kwa Message Ngozi nivyo abakinyi baragenda nivyo abakinyi barasohoka ariko nta njyane twigira twumva kwa equipe ya Message rero navyo biraza kuba bigirane biraza kuba bituma ya organisation imurimo kwa equipe ya Grenoir mu gihe aza kuba yigize neza biraza kuba bituma nawe equipe yiwe yoshobora kuba yanashika gukora ibyiza kuko mu gihe abakinyi bafite iyo motivation mu gihe abakinyi babayeho neza mu gihe umukinyi afashwe neza umumenyereza nawe akaba tumubona cyangwa tukaba tumuzi tugerageje kuraba ku byakoze tukabona ko ari kuri calibre yo kugira byiza nawe binashika ko biraza kuba bitanga iki biraza kuba bitanga umusaruro mwiza mu kibuga ko vyose biva mu mutwe w'abakinyi mu gihe abakinyi bameze neza mu gihe umumenyereza ameze neza atakibazo afitanye n'uburongozi mu gihe abakinyi ibyo basaba babironka ku mwanya mu gihe abakinyi ibyo bategerezwa kuronka baba babironkejwe nta kibazo bataza kuba batanga umusaruro umeze neza muri rusange ni Jimmy Ndayize ameze neza twibaza ko no muri equipe ya Grenoir dushobora kubona nawe ariko atanga umusaruro umeze neza nuko bimeze kwa Grenoir de Fighters novuga yindi nkuru kwa Grenoir de Fighters n'urukino novuga bagiye kuba bakina ku igerekerezo rya 29 mu gikombe cyitiriwe novuga ngo wahoze ari umukuru w'igihugu cyacu cyiza cy'u Burundi Pierre Nkurunziza igikombe kigiye kuba gikinwa nkuko byari dusanzwe tubimenyereye yari igikombe novuga ngo gitegurwa na Fondation Pax Burundi ndavuga abanyakubahwa benshi basanzwe bari hariya na cyane cyane uri hejuru ya byose wita Reverien Kuriyo basanzwe novuga ngo ari hejuru ku munsi wahiga ya Jeno yaza kuba abitangaza ko byari bimaze iminsi bigenda biruganurwa bigenda bivugwa benshi baravyemera abandi ntibavyemere bagiye kuba bakina na academy yo mu gihugu ca Espagne academy novuga yuko irimo abana bakiri bato academy twa ADF La Rambla academy novuga yuko bagiye kuba bakina igikombe cyitiriwe umuhisi Petero Nkurunziza ati mu ntumbero novuga ngo intumbero nyamukuru niyo kuba dutangura natwe kwiyunga n'ibindi bihugu ama equipe yo ngaho iwacu mu Burundi ati nivyo ati abantu benshi novuga ko batanguye kuba biyumvira ati
kubera iki ikipe nka Grenade Fighters yumvire gutuma ikipe yo muri Espagne amafaranga betwara amafaranga menshi nibyo hari ibintu barihira, hari ibintu bereka kugira baze kuba baza kandi urabona Espagne no mu Burundi ni kirere kitari gito, biratwara uburyo bw'amatike bijyo novuga ngo equipe ndetse aho baza kuba amahoteli ati nivyo twari gutuma nkuko bisanzwe twari gutumira n'abandi ma equipe menshi ngaho iwacu mu Burundi tugatora mu equipe imwe tukaza tukakina kino gikombe ati ariko duhisemo gutumira equipe y'abakiri bato yo mu gihugu cya Espagne ati kugira ngo twunge ubumwe n'ayandi ma equipe ndetse n'ibindi bihugu muri football nkuko tubona ibindi bihugu usanga byagiye mu bihugu bigiye bitandukanye ibigo byo ku mugabane wa Buraya biga create ama academy mu bihugu bisa turabizi uburorero bwinshi ari academy za Bayern ziri aho hirya hakujya ari academy za Paris Saint-Germain zihari mu gihugu kibanyi ati rero tugomba kunga ubucuti n'ibindi bihugu byo ku mugabane wa Buraya muri football ati kumbure ejo natwe batangure kutiyumvira ko turabe football dukina barabugwego turiko ati dutangure kubona ibindi bihugu navyo bitanguye kuza gucreate ama academy menshi ni Reverend kuriye karabivuga nibaze yuko abarundi bashobora kuba batomokirwa bumvise novuga ngo igituma runo rukino rukinyo n'ikipe ivyo mu gihugu cya Espagne twari tumenyereye inkuru nziza cup ikinwa n'aya equipe aba yabaye aya mbere muri Primus League mu mwaka weze shatabonye equipe ya Vitalo cya inkuru nziza cup ko nibyo twari tumenyereye zikina za tumenyera hakina equipe nka za Vitalo za Messager za Aigle Noir nyene n'iza Bumamuru mugu n'umunsi novuga ko Aigle Noir novuga ko mu gutunganya igikombe cya inkuru nziza cup bashoboye kuba bahamagara equipe ivuye mu gihugu cya Espagne academy mu gihugu cya Espagne naco novuga ko ari ikintu kiza ko haraza kuba kunga ubucuti mu gihugu cya Espagne ndetse n'igihugu cy'u Burundi mu gihe hari